Reka nsubire ndabaramutse mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Imboneshakure mwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, ariko aya makuru yacu agiye kwibanda ku makuru ariko aravugwa mu butungane, aho ikibazo c'umunyeshuri Christella Ndayishimiye cyafashe indi ntera, aho abategetsi bahanganye ngaha mu gihugu c'u Burundi ndetse na Perezida Ndayishimiye akaba yaragize ico avuga kuri ico kibazo c'umunyeshuri Christella Ndayishimiye. Hari amakuru menshi atandukanye twabateguriye ariko aravugwa ngaha mu ntara ya Kirundo ku birebana n'umunyeshuri Christella Ndayishimiye. Byose twabibateguriye tugiye kubashikiriza mu idonido ry'aya makuru. Wipfuza kuzajya bamambere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi, niba utarabyonda kuri sabone akanika karyo keza ko gupyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Intambara y'inzego ku kibazo c'umunyeshuri Christella Ndayishimiye. Perezida Ndayishimiye yarayerekanye aho ahagaze. Ibintu bimaze iminsi biba kuri dosiye y'umunyeshuri Christella Ndayishimiye nta kataraboneka mu Burundi. Ubushikiranganji bubiri burahanganye, abategetsi batandukanye mu Kirundo barahanganye. Muri sentare nkuru ya Kirundo abategetsi barangwa no kuvuguruzanya. CNDH niyo iboneka ko iriko iragwanira koko umunyeshuri Christella Ndayishimiye. Muri urwo ruduvagi rw'ingingo zivuguruzanya z'abategetsi bagwanira ku burenganzira bw'umunyeshuri atampuwe, Perezida Ndayishimiye yaraye avuze ijambo rikomeye ryiyamiriza ubutungane bushigikira inkozi z'ikibi. Ubundi ijambo Perezida Ndayishimiye ryokurikiwe n'ikurwa ry'abategetsi bose bashigikiye akarenganyo kakorewe umunyeshuri Christella Ndayishimiye, ariko ntago byigeze biba iboneka ko nyine Perezida Ndayishimiye nawe wagira ngo nta ngufu afite zihambaye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ijambo ejo yavuze ku karenganyo ka Christella Ndayishimiye ryari rikwiye gukurikirwa n'ikurwa ry'abarongozi bose bagize uruhara mu karenganyo kakorewe umunyeshuri Christella Ndayishimiye. Muri ino nkuru reka twibukiranye ibihe bikuru bikuru byaranze idosiye n'uruhara abategetsi batandukanye bagizemo. Intango ya byose, umuyobozi w'ishuri ashaka gushurashuza umunyeshuri ajejwe. Christella Ndayishimiye ni umunyeshuri yiga mu mwaka wa gatatu mu gisata c'indimi kuri ese kominari Mugendo muri komine Ntega mu ntara ya Kirundo. Muri Ntwarante 2023 uyu munyeshuri yaranditse yitabariza ku kungene yari abangamiwe n'umuyobozi w'ishuri yamwandikira muri telefoni amusaba ko baryamana, mu nyuma amutumako mu biro baranigana. Christella agira Imana aramwiyambura arirukanka. Mu mwanya wa mbere amatohoza yarakozwe neza. Oscar Nemeyimana arabona ko agira afatwe aca arinyegeza amezi 3 arenga. Hari amakuru avuga ko muri ico kiringo Oscar Nemeyimana yoba yaranyegejwe na bamwe mu bategetsi bo mu ntara ya Kirundo, bongera baramufasha ingene ikibazo ciwe cibagirwa. Igihe anyegurutse muri Ruheshi 2023 Oscar Nemeyimana yarungitswe gukorera kuri rindi shuri, ntabwo yasubiye kuri ese kominari Mugendo. Ihagarikwa ry'umunyeshuri Christella Ndayishimiye ibyababaje abarundi batari bake, bakabona ko ibintu biriko birabera ngaha mu gihugu c'u Burundi ari ibintu biteye isoni, kandi wagira ngo iki gihugu c'u Burundi nta ndongozi kigifite. Kwa 27 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2023 Christella Ndayishimiye yandikiye buramatari wa Kirundo amusaba kumukingira. Christella yavuze ingene yariko araterwa ubwoba ngo afutishe rubanza ashikije yitwarira Oscar Nemeyimana. Aho gukingirwa bukeye kwa 28 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2023 yagirijwe kwiba ikibazo abifashijwe n'uwujejwe ibyigwa ku ishuri Gerard Bigirimana be n'umwigisha yitwa Bonaventure Misago. Abo bose barahagaritswe n'utwara igipolisi muri komine Ntega. Kwa 30 ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2023 Oscar Nemeyimana yarasambishijwe n'inyamiramabi mu Kirundo ica iramwinjiza agasho, ariko yaharaye rimwe kwa mbere mu Kakaro 2023 Oscar yasohowe mu gasho mu mpisho. Kugeza ubu ntawuzi iyo yasubiriye kunyegera. Ibiriko birababaza abanyagihugu batari bake babona ko umurezi yarakwiye gufatwa agahanwa by'akarorero, kuko arakunze kuvugwa mu mabi menshi yo gushurashuza abajejwe kurera nyine ngaha mu ntara ya Kirundo.
umugambi wo kwibagiza icaha ca Oscar Nemeyimana warabandanije ku rugero rukomeye cane. Kwa karindwi Mukakaro ubujejwe indero mu ntara ya Kirundo Rokadia Mukaporona yafashe ingingo ifuta amanota yose ya Christella Ndayishimiye muri uyu mwaka w'ishuri urangiye. Abikora yemeje ko Christella yibye ikibazo. Ku wa 10 Mukakaro iyo ngingo Christella yarimenyeshejwe mu munyororo aranayisinyishwa byihuse ko ayibonye. Ibiriko biratera abanyagihugu batari bake agahinda kubona umwana ashakwa gushurashuzwa n'umuyobozi wiwe, ahubwo akaba ariwe afungwa kandi n'amanota yiwe yose y'umwaka agafurwa. Ibiriko biratera agahinda abanyagihugu bakabona ko ibintu biriko birabera mu butungane ngaha mu gihugu c'u Burundi ari ibintu biteye isoni cane kandi ari ibintu bishobora guteza ikibazo igihugu gikomeye cane. Nyuma y'iminsi ibiri gusa Christella yaciye ajanwa imbere ya sentare nkuru ya Kirundo. Yagirizwa icaha co kumena amabanga y'akazi. Akamaramaza mu butungane ni gute umunyeshuri aba afise akazi. Birababaje cane biriko birabera ngaha mu gihugu c'u Burundi. Umunyeshuri amena amabanga y'akazi gute? Nakahe kazi Christella Ndayishimiye yarajejwe mu kigo yigagaho? Urudavagi rw'ingingo n'amatangazo biravuguruzanya. Kwa 15 z'ukwezi kwa karindwi 2023 inkuru ya Christella Ndayishimiye yaramamaye rwose nyuma yaho tuyishiriye ahabona kuri no mbonesha kuri. Uwo munsi nyine isaha 9 z'umurango umurwi CNDH niwo watanguye kugira ico uvuze. Komisariya Jacques Nshimirimana yasohoye urwandiko rwerekana ko Christella yari ahejeje kunguruza urubanza muri Cour d'appel ya Ngozi. CNDH yongeye ko Cour d'appel izoca ikurikirana ikibazo ca Oscar Nemeyimana avuga ko yashatse gushurashuza umunyeshuri ajejwe ibintu bibabaje cane kandi biteye n'isoni. Nuko intambara y'inzego iba iratanguye. Isaha 4 z'ijoro hakurikiye urubuga rw'umushikiranganji bw'indero rwanditse ko Christella Ndayishimiye avugwa mu bibye ikibazo mbere ruca rusaba ubutungane guhasha abiba ibibazo mu mashuri. Uwo mugoroba nyine Christella Ndayishimiye yarasohowe ibohero rya Kirundo yurizwa imodoka y'igipolisi imujana ku ibohero rya Ngozi. Bamushikanye ku irembo ry'ibohero Ingozi, telefoni irahamagara baca bamusubiza Ingozi. Itegeko ryo kumurekura ryari rihejeje gutangwa. Amarwi yadusumira avuga ko ryatanzwe na Perezida Evariste Ndayishimiye, niwe yoba yaratanze iryo tegeko nyine ko bafungura Christella Ndayishimiye kuko yaramaze kubona akarenganyo ariko arakorerwa, nawe biramubabaza cane afata ingingo yo guhamagara bari bamujyanye kumupfunga kugira ngo bamupfungure. Bukeye ku wa 17 z'ukwezi kwa karindwi 2023 isaha 2 z'igitondo urubuga rw'umushikiranganji bw'ubutungane rwaratangaje ko Christella Ndayishimiye yaraye arekuwe. Icyatangaje kugeza ngaho nta ngingo imurekura yari bwafatwe mu butungane. Ku murango wo munsi nyine icariho ca procureur wa Kirundo Jean Claude Ndemeye yafashe ingingo irekura by'agateganyo Christella Ndayishimiye, ariko nawe aca amwandika ko icaha gishasha konona ibyemezo. Ibintu byose atigeze asigura ibyo byemezo yononye byari byo, kandi bikaboneka ko nyine babandanya kumushakira ibyagirisha. Yavuze ibyo byemezo avuga ibyo ari byo. Christella Ndayishimiye yaciye arekurwa arajanwa ku Ntega. Ku mugoroba musitanteri wa komine Ntega aramutahana muhira. Ejo haheze CNDH yarasubiriye kwibutsa ko ibyo kwiba ikibazo ku ishuri no mu gihe byoba ari byo bihanishwa gukurwa amanota 6 mu ndero no kuronka ubusa muri ico kibazo. Ni ukuvuga ko abapfunze Christella Ndayishimiye nabavuze ko bafuse umwaka wiwe w'ishuri atategeko bisunze. Biriko birababaza abanyagihugu batari bake ndetse n'abanira agateka kazina muntu ngaha mu gihugu c'u Burundi, babona ko ibintu biriko birabera ku munyeshuri Christella Ndayishimiye ari ibintu biteye ubwoba cane kandi akaba ari ibintu bibabaje cane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye yarakwiye kugira ico akora kugira ngo abakoze ibara nk'iryo bose bakurwe mu mabanga bace bajyanwa imbere y'ubutungane maze bahanwe by'akarorero ku buryo ata wundi mutegetsi azongera kurenganya abanyagihugu ku rugero rungana gutyo. Perezida Ndayishimiye yaraye akariye abacamanza bo mu Kirundo.
mu ijambo yashikirije ejo haheze ku igenekerezo rya 18 ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2023 mu ntara ya Karusi, Perezida Ndayishimiye yarakariye abacamanza bakingira abarezi bagoba izo baragiye bagapfunga umunyeshuri abishize ahabona kugeza aho bamwagiriza icaha co kumena amabanga y'akazi. Perezida Evariste Ndayishimiye nawe byaramubabaje ku rugero rwo hejuru kuko yabonye ko abo bacamanza bakoze icyaha gikomeye cyane, akavuga ko wagira ngo nta ndero bafise. Perezida Ndayishimiye yavuze ko abacamanza nk'abo bakwiriye gutanga imihoho bakaraba ibindi bakora kuko nyine ntago gucira imanza abanyagihugu bibabereye kuko bararya ibiturire cyane amaze bagakora amahano. Aya majambo ya Perezida Ndayishimiye arahambaye cyane kandi arahagarika intambara yari hagati y'inzego ku kibazo ca Christella Ndayishimiye, ariko nubwo nyine ahambaye ntakwiye. Harakenewe ingingo zihana abategetsi bigenjeje ukutabereye muri kino kibazo. Ibyo bidakozwe abana b'abigeme bazobandanya gukubagurwa n'abarezi babo mu mashuri kandi ntibigere babivuga kuko nyine n'ababivuze bazaba babona ingaruka byabagizeho. Hari abategetsi bakwiriye gusigura inyifato zitangaje bayagize muri kino kibazo. Uwujejwe indero mu Kirundo Rokadiya Mukaporona yaragize inyifato zibonekesha ko yarondera kwibagiza icaha ca Oscar Nemeyimana. Yarabuze umutima wa kibyeyi ngo yitwarire ubuzima bw'umunyeshuri Christella Ndayishimiye kugeza aho amusinyisha ingingo mu munyororo. Ingingo yafashije abacamanza gupfunga umunyeshuri birababaje n'ukuri. Buramatari wa Kirundo Albert Hatungimana yaratabajwe na Christella Ndayishimiye mu gihe umutekano wiwe wari ubangamiwe ntaco yakoze, ahubwo Christella aca atabwa mu mvuto. Amatwi adusumira Buramatari ni umwe mu bakoze ibishoboka byose ngo bakingire Oscar Nemeyimana. Procureur wa Kirundo yarakoze ibishoboka byose ngo akingire Oscar Nemeyimana kugeza naho amusohora mu munyororo mu mpisho. Ni nawe yasigura impamvu yapfunze umunyeshuri Christella Ndayishimiye kugeza naho ibyaha bamushirako biguma bihinduka buri kanya. Abacamanza Benoit Ntisumbwa, Jean Pierre Sikubwabo na Joel Nibizi barakwiriye gusigura uko byagenze ngo bagirize umunyeshuri kumena amabanga y'akazi. Ibintu bwose bigaragara ko ari akamaramaza, bikaboneka ko ari ibara bakoze. Biragoye gutahura ko iyo ngingo yoba itavuye ku biturire canke bakaba barayitegetswe nyine n'abo hejuru bashakaga gucingira Oscar Nemeyimana. Agacerere k'umuciranganji François Habyarimana ku bibazo by'abanyeshuri bashurashuzwa mu mashuri karatangaje. Ubuciranganji arongoye buboneka ko bushira imbere gukingira abarezi bigenza nabi, abashize ahabona ayo mabi nibo bahanwa. Uyu muciranganji arakwiriye kubibazwa nawe nyine akasobanura impamvu mu buciranganji ajejwe haberamwo amakosa akomeye nk'ayo ngayo ariko ntagire ico avuga. Ninde abazwa umutekano wa Christella Ndayishimiye? Izi ntambara z'inzego ku mwana w'umwigeme zirateye ubwoba. Birakenewe kuraba ko zitamuhungabanye, birakenewe kandi ko hafatwa ingingo zo kumukingira. Ikibazo c'umwaka w'ishuri wafuzwe kuri we hadakurikijwe amategeko ntigisubirwemwo. Ikibazo c'ujejwe ivyigwa kuri ese Kominari Mugendo Gerard Bigirimana bene n'umwigisha Bonaventure Misago naco nyine nicigwe neza kuko ingingo zafashwe zabonetsemwo amakemwa yo kurondera gukingira Oscar Nemeyimana. Mbega Oscar Nemeyimana we ari hehe kuva asohowe mu mpisho mu ibohero rya Kirundo? Amakuru adusumira avuga ko Oscar yaherutse gukora ikibazo cyo kurongora iradiyo CCIB FM abifashijwe n'umwe mu bucuti ziwe ari mu barongoye ishirahamwe ry'abadandaza mu Burundi. Amakuru ava muri komine Ntega avuga ko Oscar Nemeyimana yari asanzwe akekwa mu ngeso yo kugoba izo aragiye kandi ko abavyeyi bipfuza ko akurikiranwa mu butungane. Injyane ziri mu banywanyi ba CNDD-FDD mu ntara ya Kirundo nizo ziriko ziramukingira bifatiye ku ruhande ahuriramwo n'indongozi muri iyo ntara. Umukuru w'igihugu yaravuze amajambo akomeye, ariko nk'uko byama byavuzwe ntihakurikire ingingo.
Christella ndayishimiye nakingirwe ku buryo bugaragara kandi n'ikibazo ciwe bapfuse bongere bamusubize uburenganzira bwe kuko biraboneka ko ariko ararenganywa cane. Biriko birabera mu butungane ngaha mu gihugu c'u Burundi ni ibintu biteye isoni kandi ni ibintu bibabaje cane. Perezida Evariste Ndayishimiye nadahaguruka ngo afate ikibazo mu minwe kijanye n'ubutungane kirashobora gusiga gisambuye ubutegetsi bwiwe kuko abanyagihugu muri no minsi baragowe kubera intwaro y'agacinyizo, intwaro y'agahotoro iriho ngaha idashaka gutunganiriza abanyagihugu ahubwo ikabandanya irya ibiturire kugira ngo ibone uburyo ki icinyiza abanyagihugu. Hari amakuru menshi tuba turiko turabategurira kuri no mboneshakure imwe rudende idushikiriza amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi utashobora kuronka ahandi. Wipfuza kuzajya aba mu mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi niba utaravyonda kuri sabone akanika karyo keza ko gupyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa navyo. Ibihe byiza nivyo ndabipfurije banywanyi bacu.